ama ekipe tuje ngaha yama rivalite dufitaniye Urunani, Dinamo, Remesha, Inde tubisige hariya ubu tuje guserukira igihugu. Abakinyi nizere ko bavyumva cane nkuko perezida yabidusavye, nkuko igihugu kibidusaba ko dukwiye guserukira igihugu. Tumaze kwambara izimayo nuko baba batwizeye ko dushoboye guserukira igihugu, kandi ndandizeye abakinyi nkuko mu myaka yahera. Ndibuka muri 2020 twaragiye mu makondisiyo atameze neza, mugabo uko byari biri kose nkuko coach abivuze twarerekanye ubutwari. Nizeye yuko n'ubu twizeza perezida wa federation, twizeza imiliyoni 12 n'igice canke 13 tugiye guserukira ko tuzezukira cane kandi dukunda igihugu. Aba n'abakinyi b'umupira w'amaboko basketball bariko bimenyereza hamwe ku nshuro igira gatandatu ngo baze baserukira igihugu cy'u Burundi mu nkino za zone 5 zigiye kubera mu gihugu ca Tanzania guhera ku itariki ya 15 Ruheshi. Urongo ishirango ry'umupira w'amaboko basketball Apotre Jean Paul Manirakiza akaba yari yishikiye kuraba aho bagejeje imyimenyerezo ndetse yagira akabatekerera n'impanuro. Nagomba rero mwege bakinyi uno musi mugoma mwende ku representa mama mu Rutana, papa mu Rutana, wo mu Cankuzo, w'Igitega, wa hehe, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Tanzania, abari muri Kongo, amaso yose ari nyuma yanyu. Bazomenya amazina yanyu kuva ahantu hogera hariya, bazomenya abavyeyi banyu, bazomenya bande n'abariya. Igihe cyose muzoba mwambaye impuzu igaragaza ko Uburundi muze mumenye ko atawundi muntu uzamuserukiye atari igihugu n'inyungu z'Uburundi. Muri kurakina umenye ko umuntu wese ari muri kino gihugu uhereye ku mutogera ku mukuru, ugutsinda kwawe kuzotera iteka twese. Indirimbo zirashobora kuvuzwa ku maradiyo kubera ibyo mwakoze, amadarapo ashobora guhungabana kubera ibyo mwakoze, n'amasabe hazemwo la conscience nationale. Iyo murakiniye l'équipe nationale hazogenda hose bamwita un international burundais, c'est-à-dire que ukina muri equipe kanaka ahanariya nubu kiri mukinyi wa club kanaka muri palmarès zose zibaho, aho bazovuga uko bazokwandika bavuga ngo un international burundais qui évolue dans le club X. Si vous jouez avec la Tanzania twitsinze, murazi ko hariya hari n'igihe ushaka gushika cyangwa batsinze bagaca baserebra uko muravyumva namwe. Mumenye ko namwe amaso yacu, amaradiyo, amateleviziyo, abajournaliste bari nyuma yakajya cyangwa ijambo izuba ryanditse ngo Uburundi. Ndabasabe rero, Uburundi bwatewe iteka muri kahise, hari abanonotsi bahagariye igihugu cy'u Burundi neza, abasirikare baragihagarira neza, abanyeshure abanyabwenge baragihagarira neza. Imana idufashe natwe tuje muri liste y'abarundi bigeze guhagararira igihugu cyabo neza. Bizova kwitanga kwacu, nitwashishamo ishaka, umuntu wese ahageza agakora ibyo ashoboye, tugakora nk'umuntu umwe tubumbatiye iteka n'itekane ry'u Burundi, ndazi neza ko dushobora gushika kure. Mwirinde ibacanishamo, nta competition iri hagati mitwebwe. Two kompeta tugomba guduza idarapo, two kompeta kugira ngo dusubizanye hasi. Dusaba umuntu wese ko yitanga, ashoboye kugeza, ashoboye kubwira mugenzi we, akamuhamagara akamwereka inzira. Natwe tuko turakora bishoboka byose kugira ngo uburyo uboneke. Reba bacivuto akabwira ati nimuzogenda, nandi akabwira ati bizogenda uko nuko, reka tubaremeshe, tuzogenda nimureme tutaenda. Igikenewe no gushaka, igikenewe no gushira hamwe, igikenewe no kwitegura. Umumenyereza wabo akaba avuga ko ahanini bariko bategurira hamwe kugira ngo bamenyerane, kuko ikijanye n'ubuhinga cyo basanzwe bagifise. Abakinyi bariteguye physiquement, techniquement, tactiquement mu migwi yabo.
nibaza yuko twebwe nko muri equipe nationale iminsi dufise si myinshi gose. Nibaza yuko ibintu vya physique canke ibindi tutazobishimira ko tugira ibintu vya cohesion kugira ngo abakinyi bamenyeranye bagire jeu imwe, ikintu nita tactique kubera techniquement mu migwi yabo n'abantu twafashe baruta abandi, uvuga rimwe bakumva gatanu. Nibaza kuva kwa mbere gushika lo 14 iminsi ni myinshi, bashobora gukora kabiri ku munsi, ngaho bikavana n'ivyo abakoca bategura bijya bita dur léger ou moyen. Abantu bafite experience bafite uburambe, nibaza yuko techniquement nibaza yuko bizokunda kugira ngo dushobore kugenda dufise tuvuga rumwe no kwita une bonne organisation de l'équipe. Je vous remercie. Mwomenya ko abakinyi bagiye guserukira igihugu mu nkino za zone 5 batoye mu gitandukanye nka Dinamo, Urunani, Remesha n'izindi iri mu higanwa rya Viva Basketball League VBL.